abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi mukoze n'ikino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rudasima Nakiza ndigutunganiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi mugenzanje Gina Sasagare aganira na Onezime Harubuntu aho bavugana ku vyerekeye uruhara rw'indongozi mu ishengero. Reka tubatege yombi. Bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ni canyu kandi ni gwacu, turi n'iteka ryo kubaha ikaze mu kiganiro tugiye kurabira hamwe ku bijanye n'uruhara rw'indongozi z'ishengero, haba mu bijanye no kurongora abantu mu ishengero canke mu kibano. Uyu munsi rero tugiye muri kino kiganiro kuraba uruhara rw'indongozi mu ishengero kugira ngo bikunde icimana yashiriyeho umuntu agishitse, kugira ngo duce hirya no hino ibijanye n'ivyo. Turi kumwe n'umutumire asanzwe ari umukozi w'Imana, asanzwe ari mu bafasha abandi, afise byinshi yo tuganira ku kijanye n'uruhara rw'indongozi z'ishengero mu by'ukuri mu kugira ngo ishengero rikomere rishitse umugambi w'Imana. Uyu nawe sundi ni Harubuntu Onezime ndabahaye kaze kandi abaramukije muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Murakoze, nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Mwakoze kutwitaba kugira ngo mutuganire ku bitari bike mu bijanye n'iki twariko turavuga c'uruhara rw'indongozi z'ishengero mu kurongora ishengero. Mbega duhereye ku ntango, indongozi y'ishengero ikwiye kuba imeze gute kugira ngo ishobore gukora ico gikorwa neza? Murakoze kuri ico kibazo, ariko kandi nkuko mumaze kubivuga twokwisunga cane ijambo ry'Imana, kuko hariho uburongozi butandukanye, uburongozi bwinshi, ariko nkuko turiko turavuga ku burongozi bwo mu ishengero twokwisunga ijambo ry'Imana nkuko dusoma hariya muri Matayo igice ca 20 uhereye ku murongo wa 25. Yesu arabahamagara arababwira ati, murazi yuko abaganza amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira kububasha. Muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wanyu. Nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa atari gukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe nk'incungu ya benshi. Rero nako ndavuga nti twokwisunga Bibiliya. Uburongozi bwo mu ishengero twavuga nyene yuko uburongozi bwuba bwiza tufatiye ku ngene Yesu yagiye aravuga n'ingene Yesu yagiye ararongora, avuga yuko ugomba kuba umurongozi cyangwa ugomba kuba mukuru, ko niko biri, akwiye kuba umukozi akorera abandi. Niko navuga tuye mu ntango. Ariko kandi abafise ahavuye akagira n'umuhamagara kugira ngo aze muri ico gikorwa, intango ya byose ico umuntu yofatira ko kugira ngo aje imbere y'abandi, inzira byofata canke biba bikwiye gufata ni yihe kugira ngo ashike kuri urwo rwego waho yumva ko aje gukorera abandi nkuko mubivuze mwisunze ijambo ry'Imana? Uburongozi ni bibiri. Hariho navuga nk'impano canke umuntu avukana akaba afise iyo ngabire muri we y'uburongozi, ariko kandi umuntu arashobora no kuvyiga na cane aba afise umuhamagaro wo gukorera Imana. Murabona kenshi bivanye n'amashengero, hari ahantu yo cyo bita umuhamagaro, nibaza mu mashengero abakristo benshi baragitahura. Rero iyo umuntu afise uwo muhamagaro hari aho bavuga ngo barawugeza bakaraba by'ukuri ko ari wo, bakawusuzuma, kandi barafise ingene babikora, kandi abatari bake baragiye badushingira intahe ko by'ukuri umuhamagaro yatanze basanze ari wo. Araho bishika ugasanga bihenze kumbure muri ko kuwusuzuma. Araho bishika bakamubwira ati werindira, baracaraba neza yuko imyifato y'uwo muntu by'ukuri ikwiye. Rero nako navuga yuko umukozi mwiza ahamagarwa n'Imana, kuko na Yesu yaratoranya abigishwa biwe akabahamagara kuko yarababonamwo
ikintu ngene yatoranye intumwa ntiyapfa kuyora mu isoko yarabona mu bantu benshi akabona ba Petero akabona ba Matayo akabona bamwe akababwira ati nkurikira nzokugira umurovyi w'abantu nkurikira bizokunda dufashanye iki gikorwa nariko navuga rero bwa mbere mu gikorwa c'Imana uko tubibona nuko umuntu agira umuhamagaro hama uwo muhamagaro ukagerwa n'abamukurira hama iyo babonye ko ari byo bakamufasha mu burongozi nariko navuga rero yuko kandi muri ubwo burongozi umuntu arashobora kuba afise impano muri we yo kurongora cyangwa umuntu akavyiga kuko hariho amashuri ya leadership nanje ishuri narayibayemo ariko ndavye nka jewe novuga nti no munsi ko muri ndarongoye na radio ivyizigiro ndarongoye amashirahamwe atandukanye n'amakoperative sanga byambayemo ariko kandi nasanze novuga nti hari gihe Imana igushira mu bintu kuva ukiri muto je narabaye mu pionier mu ntwara za kera hari ibintu bita by'abapiyoniye ugasanga ni mu mbere mu bajere ugasanga ni mu imbere rero ugasanga no mu ishuri ugasanga baraguriye ko ngo bedereke nuko hariho ikintu baba bakubonamo abo muri kumwe cofasha abandi bakabona ingene ushobora gutanga impanuro n'ingene uvuga bigafasha rero n'uwo muntu agomba kurongora ishengero abo asanzeho kiretse nyene tuvuge nk'ubwa mbere nk'abarongozi ba mbere mbega bashizeho mugabo nk'uko bivugwa mu Kirundi nta muntu abura mukuru hamari ufasha ubundi bref rero nariko navuga nti uburongozi ni muri ubwo buryo bubiri barashobora kuba impano canke umuntu akigishwa rero mu ishengero naho nyene niko biri hariho amashuri biga bikabafasha kuko hariho kurongora hariho gusigura n'ijambo ry'Imana byose kenshi birajana kugira ngo ishengero rishishikare kugenda neza rero kenshi niyo umuntu atezo kuba ahagarariye ico gikorwa atezo kumenya yamaze kwinjiramo akamenya umugwi arongoye mbega umeze gute no ufasha gute no uje imbere gute umurongozi rero amaze kwinjira mu gikorwa umurongozi nyamurongozi abafise imbono abafise yashaka gushika ibyo bita vision abona ati ndashaka kushika ngahantu n'iri shengero ndaritwara uko mugabo urumva ni ishengero ry'Imana kwitwara mu ijuru ntibaritwara handi ko urumva ni rya Yesu ariko kandi Yesu nawe canke Imana irafise abo bateza gukorana mugabo muri ubwo buryo nyene aravuga ati nokora uku kuko Imana yaratanze ubwenge kugira ngo abantu bashobore gukora nigeze kuba ahantu hamwe umurongozi mukuru aravuga ati hariho abakozi b'Imana usanga bafise ingabire zitandukanye ugasanga kumbure n'umusiguzi w'ijambo ry'Imana mugabo si umurongozi mwiza akaryoherwa no gutwara abakesi ubwo nyene ngira mu ijuru yabo byakunda akabashiramo ibintu cyane by'impuhemu mugabo ibijanye no kurongora no gufata ingingo ibijanye no kurongora no gutunganya ibikorwa no kugira urutonde rw'ibikorwa asanga muri we ivyo nta birimo mugabo we ico yishakira nuko abantu bakizwa bamenye ijambo ry'Imana mugabo urumva hariho ibikorwa byinshi by'iruhande abantu barakeneye kubana amahoro barakeneye nivyo bateza imbere hari undi muntu yambuye ati mbega none ko abarongozi bakunda kudusaba ibya 10 ko batatubwira ingene twobirondera ariko hari igihe usanga yuko hariho umurongozi avuga ati hamwe n'ijambo ry'Imana mwabakiriso mwige kwiteza imbere mukora ibikorwa by'iterambere mukora ibikorwa byoshobora kubafasha kugira ngo mubeho morore murime ibyofasha imitima yanyu y'imibiri natwe tuzoshishikara kubafashisha ibifasha imitima rero urumva uwo murongozi biba biri muri we akamenya umwanya w'ijambo ry'Imana akamenya n'ibyofasha imibiri kuko urumva kugira ngo ejo ne yasaba amashigana cyangwa ibigira 10 bibe bisaho biva ubwo nigeze kumbona umuntu atubwira ati hariho umurongozi abantu bama mu mafungo iminsi 7 iminsi 10 yego mani byiza mu byo bw'impwemo none abantu munyuma gashuza kubabwira ngo nimuzane ibikorwa bazoba bakoze ryari bazoba ingufu z'umubiri zivuye umwanya wo kurondera ibyo bintu bivona nico gituma rero umurongozi atezo gupanga neza akamenya umwanya w'iby'impwemo n'umwanya ukureka abantu bakafasha ibyo umubiri hari icyo mugeze kuvuga muti umurongozi
arakwiye gufatira ku bintu bibiri. Kimwe no kugira umuhamagaro akabyumva muri we ko afise umutima wo kuza imbere y'abandi kugira ngo abafashe gushika ahantu kanaka kuri yahangiro canke ya vision mwavuga yayerekwa hagomba gushika no gushikana abandi. Ariko kandi mwavuze ko harakenerwa n'ubumenyi, hariho abavyiga, hariho n'abafise impano z'ivyo kuko bigenda bibangabangana. Ariko ishengero naryo, turi mu ishengero, mu burongozi bw'ishengero mwari muje kugicisha mu bantu bavuga ati igihambaye ni imitima y'abantu, turabe hanyuma umuntu akazana uwo muriro mu burongozi bw'ishengero akaja imbere y'abandi, kumbure ugasanga yibagiye bwa bumenyi buba bukenewe kugira ngo ashobore kuzana uburinganire hagati y'iby'impwemu n'iby'imibiri, kuko bajya abantu baza mu rusengero baba bafise ibindi bibaraho mu buzima bwabo bwa misi yose. Mu gihe ishengero rifise uburongozi canke umurongozi atitwararitse ibyo bisata bibiri, kumva umuhamagaro w'ingene Imana imuhamagarira gutwara abantu, ariko kandi no kwitwararika ubwo bumenyi bumufasha kuraba ko ataco yasize inyuma. Uravye nko muri kino gihugu cacu turimo n'amashengero ahari, mubona gute ivyo bintu iyo twovuga mu bw'imiki kinyamahanga, iyo equilibre hagati yo kugira umutima w'uburongozi uvuye ku Mana nkuko mwabivuze mu ijambo ry'Imana mu gitangura, ariko kandi no kugira ubumenyi? Ubona turi hehe, tugeze hehe nk'ishengero ryo mu Burundi? Murakoze kuri ico kibazo. Ku bijanye n'ishengero ryo mu Burundi, n'ubundi niho turi, niho dukorera. Umuntu arashobora no kumenya n'ibiriko biraba no mu yandi mashengero, ariko kandi kenshi nk'ishengero ryo mu Burundi turabona ko amwe hariho ayatangujwe n'abamisiyoneri bavuye hanze, ari abavuye muri Angleterre, abavuye muri Swede, abavuye muri Amerika, Iburaya, ahantu batandukanye. Urumva bo birafise ingene bitunganijwe kubera abo bamisiyoneri bafise ingene bazanye urutonde, ugaca usanga birafasha kumbure babandi baciye bakorana. Hariho n'abandi kumbure baba baronse umuhamagaro, ariko n'abandi urumva bakorana kenshi baba bafise umuhamagaro. Hari n'ubundi ashobora kugira iyo mbono akumva yuko yotanguza ishengero ngaha nyene, uwo nawe nyene biba bifise urundi rutonde. Rero ico novuga nuko mu burongozi kugira igikorwa giterekeje imbere, naho umuntu yoba afise iyo mpano, birasaba kuzarigira ku bandi, kuko urashobora kubona uti uyu mu gikorwa ciwe c'Imana yarateye imbere, uyu muntu uwo mufatirako. Ni ukuvuga ngo naho umuntu yoba atanguje igikorwa, kenshi nawene ndibaza kandi ko biri, arashobora kubona ati uriya muntu nambara uwo muri Amerika, nambara he yarateye imbere, nambara uwo muri Korea barateye imbere. Urabona nk'abantu bitwa ba Billy Graham canke bayongico, n'abantu bateye imbere mu kuvuga ubutumwa, mu gufasha ishengero. Rero niho navuze urashobora kuba ufise iyo mpano, ariko kandi kugira bigere neza burya bose umuntu agenda ariga. Urashobora kwiga mu ishuri canke ukigira ku bandi ingene bashoboye gutera imbere, ingene bashoboye kurongora ishengero ry'Imana rigashika kure. Rero naho iwacu nivyo nariko ndavuga, nkuko narimbuze, hariho amashengero yatangujwe n'abamisiyoneri, urumva bafise umurongo bakorerako. Hariho abantu bumvise umuhamagaro wo gukorera Imana bonyene bakaronka iyo mbono, barafise ingene baba bavuganye n'Imana, ariko kandi nabo ntibabura abantu bagenda barigira ko kugira ngo bikunde barongore neza, mu buryo bw'uko abo nabo ibyabo bishobora kugenda neza, bikagenda neza, ndetse bikagenda neza cyane. Rero nkuko niko navuga cyane nuko umuntu amenya umugwi arongoye umeze gute, bameze gute, kuko ni byiza urongoye kumenya burongoye, ukamenya uburyo mbega abantu ngomba kubavana ndabashikane, mbega aba ba Kristo byogenda guturana mu mashengero. Haba ari ibikorwa bitandukanye, bamwe barigisha inyigisho z'ukubatizo bivanye nyene babyita, kugezaho umuntu abo mu Kristo wo mu ishengero nzomukoresha gute, nzomugenza gute. Kumenya rero umugwi canke abantu rongoye ingene bameze, uko bari, bica bifasha uwo murongozi kugira nawe amenye ati nanje ngomba kubashikana nokora uku. Rero ingene abikora naho ndiko ndavuga ko ashobora kwisunga ibyo yize canke akarabira no ku bandi ingene babikora vyiza, kuko urumva ntiwoza kurabira ku muntu atabikora neza. Hariho nk'umuntu ushobora kubona yarateye imbere. Rero naho iwacu ni nk'uko biri, nibaza niyo 20, hariho urumva bakorera ku
ku mbono y'abamisiyoneri babahaye n'abandi batanguje igikorwa nabone bashobora gukora iburi muri bo kandi bica bigenda neza. Ikindi navuga gusa cikimazi ku murongozi w'ishengero ry'Imana nawe ateza kugira ibimuranga kuko ntiwoba uri mboregwa cyangwa ufise ingeso mbi hama nguje kurongora abandi ngo bashikane ahantu heza. Birasaba nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira no turasoma yuko umurongozi aravuga cyane cyane iyo bavuga bungere cyangwa ko hari umuntu nawe aba ashoboye gutunganya ibyo mu rugo rwiwe akaba ari hahera kuko na Bibiliya irabivuga kugira uwo muntu ashobore kuza gufasha abandi ni byiza yuko ahera mu rugo iwe nuko abiwe abashobora kubafata neza akabatunganiriza ntiborarura cwana n'umugore cyangwa mukubitana amangumu hanyuma ngo ucuja imbere y'ishengero. Ariko kandi birashobora ko narumvise inkuru yuko hariho mu ishengero mu murongozi ariko arigisha acarahamagara abantu kwihana bivanye mu mashengero yacu. Kenshi ubutumwa buvuze umuntu aravuga ati abafise imitwaro canke abatarakizwa canke abafise ibibazo muze tubasengere. Azabona umugore wiwe arahagurutse aca asubira ati nimanze mwicare ko yabaza ati umugore ntiyavyumvise neza. Navuze abantu bameze ukuntu bafise ingorane bafise imitwaro mu ngo n'ibiki abona umugore n'ubundi arasubira ati umugore agira maramazi kumbe rero wa mugore yari afise ikibazo nawe pastori rumba yari arongoye iryo shengero arongoye abandi umugore mu rugo iwe yabona afise ibibazo. Urumva rero uburongozi buragoye bukwiye guhera mu rugo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ndetse ubundi wewe ngo harahigeze igihe mvuga nti uburongozi nk'iwacu kandi byarigeze kuba mu mashengero mu myaka yahera ugasanga umuntu aragiye mu gikorwa cy'Imana ahebeye ku mwanya wose yigumiye muri ibyo ugasanga mu rugo ntayitayeho. Umunsi umwe rero mugabe ibyo ntibyabaye ngirana ngaha mu Burundi nuko hageze yuko umupasoni wiwe n'abana bavuga bati ubu rero reka dutekere natwe tugende ku rusengero twibereyo kuko n'ubundi niho abona ko bimeze neza. Urumva rero nuko ndiko ndavuga no muri ubwo burongozi ko umuntu amenya umwanya wo mu rugo rwiwe kandi akamenya n'umwanya w'ishengero. Navuze ariko kandi ryashengero nuko ubufise aho ushaka ko rishika ukavuse urutonde rw'ibikorwa kandi mu ijambo ry'Imana birahari kandi muri urwo rutonde naho kumbure benshi bitwareka cyane by'umuhemu by'umutima ariko urumva ko nagomba kandi ni ngomba ko kandi no munsi abarongozi bamenya yuko bujya ko hari gihe abantu muhura kumva ariko baravuga bati none ko abarongozi batatwigisha ingene tworonka ibifasha umubiri kuko navyo biba bikenewe ariko hariho hamwe babikora ugasanga barigishije abakristo babo canke abo barongoye ingene bo kwiyungunganya kugira ngo babone ingene bofasha babaho neza. Kandi urumva iyo abakristo babayeho neza uhereye mu miryango bifasha n'ishengero kuko bya bikorwa ishengero rikenera nimba ari kwagura isengero nimba ari ibikorwa bindi bitandukanye biroroha iyo umurongozi ariko aravuga ati dukora iki kuko bafise aho babikura kandi ibyo navyo bigaca bifasha no mu gihugu cyose maze igihugu gaca kibaho gitekanye. Ariko kandi ishengero turiko turabiraba mu buryo bw'abantu iyo bavuga ishengero bafise igicapo bafise ku ishengero ariko kandi n'ijambo ry'Imana rirafise igicapo ku ishengero. Hariho abakunda kubivuga neza bati ishengero samazina twumva yitwa ukuntu kayatwa tubonesha amaso kuko bari mu miryango yo kwemera itandukanye ariko Bibiliya nayo irafise aho ihagarara ikavuga ati ishengero n'umubiri wa Kristo. Umurongozi yoshiraho uburinganire gute mu kugira ngo ntahave yitiranya muri ubwo burongozi bwiwe ko ari kararongora ishengero kandi mu by'ukuri atari mu murongo ukwiriye. Dufatiye kuri iki nyene ijambo ry'Imana rivuga ishengero nk'umubiri wa Kristo. Uyu murongozi yogitaho gute kugira ngo by'ukuri arongore ishengero rizima? Mbega yoraba bajejwe babandi bahurira hahandi muri ya nyubako na kibanza bahuriramo canke agomba kwifata nk'umurongozi w'ishengero nk'umubiri wa Kristo? Murakoze. Dusomye mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ca 10 ku murongo wa 10
haravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Nayo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke ari umusesekara. Nagomba kuvuga iki, hariya ku mutwe waha niho havuga ngo umwungere mwiza. Umwungere mwiza abazi izaragiye, umwungere mwiza abazi intama ziwe kandi ngo nazo ziba zimunze. Rero nagomba kuca mvuga ko nkuko bariko ravuga y'umurongozi yisunga ijambo ry'Imana nawe kandi akarigendera, nta kabuza yuko by'ukuri usanga ariko ararongora neza ishengero rya Kristo, atari ishengero ryiwe, kuko urumva abarongozi ijambo rya Kristo, kuko ishengero ni rya Kristo nyene. Ni mwibanga hari umuntu avuga ati je mfise abakristo 2000 ubundi 5, mugabo mbega Imana iri kwiraraba canke Yesu ari kwararaba aravuga ati abo bose kweri nabanje. Nibo barashitse neza ku musaraba, barihanye neza, baranyizeye by'ukuri. Kuko nibaza ko iryo aho ari rindi banga ry'Imana, kuko niyimenya neza umuntu twebwe turashobora kubona ku maso, umuntu akavuga ati ndafise abakirisi 1000 bingahe, mugabo kumenya neza byashengero bya Kristo nibanga ry'Imana, nibanga ry'Imana. Muri make ntibyoroshe kuko umuntu afise ageza kuraba kubona, ariko Imana yo itubona hose ntaho twinyegera. Ntaho twinyegera, iratubona tuvyuka, turyamye, duhagurutse, tugendagenda. Naho umuntu nahora numva kera umuntu akavuga ntibambona kubatemera kunywa inzoga ngo mpanywe kamwe ngo hango ni jenyene ntawe mugabo urumva Imana iri mu ijuru ntawe yinyegera. Rero niko ndavuga ndi kubwishengero by'ukuri bya Kristo nibanga ry'Imana, kandi ibyo biri mu mashengero yose, ndavuga les dominations. Donc zihari zitandukanye, usangaho hirya no hino hari mu ishengero riri mu ibanga ry'Imana, Imana yizi. Abo rero icyo umurongozi akora wewe nuko abantu ababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, nuko abantu abamenyesha ijambo ry'Imana, ariko nawe akagira imyifato myiza. Ko ndakunda Paulo yavuga ngo munyigireko. Urumva sinzi ko uno munsi hari umurongozi ashobora kuvuga ati nanje murabe ibyo nkora, kuko hari yabandi akabivuga ati ni mundabe mukurike mugende soyemeze imitata. Ariko Paulo yavuga ati munyiganire, kiretse uno munsi hari uvuga ngo murumvirize ibyo mvuga ntimurabe ibyo nkora. Urumva ko biba binyoroye kusukuri kwijambo kwijambo ry'Imana, kuko biba bikenewe yuko umurongozi by'ukuri aba ari umuntu wo gukurikira, icavuga gihwana n'icakora, kandi niho bifasha na ryashengero naryo nyene, kuko rirashobora guca ribona ati by'ukuri uyu n'umurongozi wacu niwe aturi imbere, niwe dukurikira, akadufasha mu ijambo ry'Imana. Ibyo bigenda bifasha. Je ndazi nk'abantu by'ukuri b'abarongozi beza usanga n'umukristo cyangwa uwo yigishije n'amajambo yiwe ari we aba ari muri we, niyo yose agerageza gusenga nka kwa kundi wa wundi asenga, urumva niwe mwigisha wiwe. Ariko urumva kandi aha turavuga yuko twebwe dukwiye kuba bigishwa ba Yesu Kristo, akaba ari icyitegererezo cyacu, kuko turafise ijambo ry'Imana ari ryo riturongora. Kuko urumva umuntu n'umuntu arahinduka, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo aravuma uwizigiye umwana w'umuntu, ariko arahiriwe uwizigiye Imana. Nuvuga yuko umuntu ashobora guhinduka akagira intege nk'akagwa, ariko urumva si byo bikenewe. Ku murongozi akwiye kuba umuntu ahagaze neza mu ijambo ry'Imana, kugira ngo n'abarongoye bashobore kumukurikira neza, ababera umuco nyene nk'uko twamaze kubivuga. Murakoze. Turagerageza kwegereza ku musozi w'iki kiganiro. Ico muhejeje kuvuga gice gifatana nuko indongozi nziza duwisunze uko iryo jambo mwavuze riri mu butumwa bwiza bwa Kristo Yohana yanditse mu gice c'10, aho Yesu yavuzwe nk'umwungere mwiza. Uyo yabaye akaruriro kuri benshi. Uno munsi naho umuntu akibaza ati kugira ngo rero umurongozi abe mwiza, yoba mwiza kubwiwe atarabya ahakorera imirimo, kubera ko ahamagariwe kurongora ryashengero. Twavuga umuntu atamenya ko bajya bose arongoye muri paruwasi yiwe canke muri sikisari yiwe canke muri katedrale yiwe, ari bajya nyene arahurira n'abandi mu isoko, arahurira n'abandi mu ibarabara, kandi abo bose nk'umuntu w'umukozi w'Imana.
arabajejwe niko namwe mubibona nibyo kuko aho yoba ari hose kuko we arashobora kuba atabazi mugabo bamuzi cyangwa baramwumvise uno munsi biroroshe umuntu ashobora kuvuga ku iradiyo bakamumva ijwi umuntu ashobora kuvuga kuri televiziyo bakamubona ukabasanga muri salo zabo abandi barandika n'ibitabo bigasoma n'abatagira bakubita ijisho rero ntiwoca wijajara ngo ahandi nta wunzi reka nikoreye ibyo nishakiye ni ukuvuga ngo umurongozi mwiza aho uri hose ukwiye kurangwa ubwo burongozi bukakuboneka naho uri muri bus naho uri mu ndege naho uri n'amaguru aho uri hose kuko abantu usanga bakuzi kandi noneho abo bose usanga bajejwe kuko urumva urafise icyo ubamarira icyo ubafasha ni byiza rero yuko umurongozi umurongozi hose ahari akarangamutima kiwe kakagumana niyo usanga abantu bariko baratata ukabatatura ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana bagerageje kugibuka neza ni ukuvuga ngo kandi ibyo biraba kenshi kubera abarongozi kumbure baba bafise ukuntu Imana yabahaye ubwenge niyo yoshika abantu bariko baratata arashobora kuvuga ati bangwe kuko hari igihe abantu batata bakabura gusa umuntu ababanguranya hari n'uba akeneye gusa ati mbega nta muntu yoza nk'akatubanguranya mugabo ugasanga kubera habuze ubabanguranya bagumye batata mugabo haje umuntu ati tekereza ni muri nire mupfike cyane cyane ubazi ko ari ahagarariye ishengero cyangwa umukozi w'Imana mu ijambo rivuze ubu kenshi baca bamumvira bakumva umwe akavuga ati je byangendeye ku kubera rero kenshi Imana usanga yarabahaye ubwenge ashobora kuvuga ati mbiriza rero ibi bintu nimugenze ukuntu kandi ugasanga biragenze neza abantu barabanye amahoro icyo nacyo kigaca kiba igikorwa cy'umurongozi kugira ngo aho ari hose ashobore gufasha no muri ubwo burongozi bwiza kugira ngo abantu bashishikare kubana mu mahoro akoresha n'iryo teka Imana yamuhaye kuko rirafise icyo rimara n'ububasha mu bo ajejwe yego reka ndabashimire kuri zino ntererano zitari nkeya mutanze zishobora gufasha abariko baratwumviriza abariko baradukurikirana ku bijanye n'uburongozi n'uruhara rwabwo mu ishengero kubera ko ishengero uko twabyumvise mu kuba dutangura kino kiganiro ishengero ni ry'Imana abantu n'ab'Imana irafise uko ibagomba irafise ikigomba ko bakora ariko abantu baba bakeneye ubafasha twabyumvise yuko indongozi ziraje imbere mu gutwara icerekezo c'abantu co bagirira ikimazi ariko kandi n'abantu barakwiye kugira ubaje imbere ariko kandi twabyumvise yuko n'umurongozi nawe nyene nubwo bibafise iyo mpano muri we yo kugira ico afashije akwiye kurondera iruhande y'ivyo ubumenyi bwo mufasha kubikora neza reka rero tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye mu gukurikirana kino kiganiro abakunzi b'amahoro tumushimire n'umutumire wacu Onezime hari ubuntu yari yemeye kudufasha muri kino kiganiro kandi turabizi neza ko n'ubundi tuzobikora ko uruhara rw'uburongozi si mwishengero gusa no mu kibano nitwabikora ko muzongera kutwitabangira ngo yego murakoze mannequin ntije amagara igihe cyose muzontumira genzo bitaba murakoze cyane reka tubashimire namwe mwariko muradukurikirana muri kino kiganiro mugire umugisha w'Imana turakengurukiye aba baduteramishije Gina Sasagare hamwe n'umutumire wacu Onezime hari ubuntu nizeye ko mwungutse ibitari bike ufite ikibazo cyo kunganira telefone 71 204 197 canke 69 499 619 iyo urayisanga ko WhatsApp urashobora gusanga nawe dukorera n'imirohero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerere nimero 27 mugire ibihe vyiza naho butaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumizigirwa ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199 iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp.
mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.